abantu bakunda Homewood TV nababwira ati murakoze cyane gusupportinga umurundi w'iwacu dukunde ivy'iwacu, let's support our people. So je nababwira ati subscribe kuri Home TV na fyonda kuri notification kugira iya postinze video ube uwa mbere mu kuyibona. Uyu muhungu aradukurikira iyo tugiye hose mpaka aronse interview kugira abazanire, arakurikirana niba stars bose kugira abazanire interview. So make sure you subscribe. This is Homewood TV. Twase kubaramuza bakunzi ba Homewood TV bamuherereye mwese, turabasaba kugira subscribe na notification kugira ubandanye mubona amakuru ya entertainment yo mu Burundi. Na cyane cyane twabemereye ko tugiye kuza turabamenyesha amakuru y'abakinyi b'amareresi. Nico gikorwa twihaye tuvuga ati Homewood TV together can more of our entertainment, dukunda ivy'iwacu, dushigikira ivy'iwacu, duteze imbere ivy'iwacu. Yeah. So twarabwiye umukinyi w'amareresi diheruka kugira interview nawe tumusaza ahantu, uyu munsi twasubiye kumusanga handi hantu kandi reka mumubone musubire mubona amakuru yiwe kandi turabaramukije. Mwiriwe. Jean K mwamumaze kumubona ni Jean K, tukaba tumusaze mu ntara ya Ngozi. Uyu musagira atubwira amakuru, atubwira icyamuzanye ngaha, atubwira uko yabonye mu Burundi. Ubu turi Ngozi, hameze neza cyane gose, ikirere kimeze neza, harakanye ariko je ndakunda ahantu hakanye cyane, so ndashima Imana ko twaje ngaha. Hari ibikorwa byatuzanye ngaha tudashobora kuvuga muri uyu mwanya, ariko nivyadukunda so bivuga mu interview akurikira. Jean K, ugeranije Bujumbura na Ngozi uhumva gute? Bujumbura ni centre yo mu Burundi, harashushe cyane, ariko ushitse Ngozi na hantu bariko barubaka cyane, hari amazu meza mashasha cyane karaza, yani Ngozi hameze neza cyane. Ngozi hameze neza cyane. Nkombare ati ucaguye kuba hehe, Bujumbura canke Ngozi? Mwengo je no cagura Ngozi kora ndakunda ahantu hakanye cyane. Ngozi na Australia nihe ho hakanye cyane? Australia irakanye cyane gusumba ngaha, nico gituma ubukanye ndabukunda cyane, ariko iyo nshitse muhira usanga hakanye gusumba, so usanga dukoresha amahita kugira umuntu ntakanye cyane. Okay, Jean K, hari utubazo twibagiye kubabaza ubuherutse. So Jean K, film Cops Enemy, abazoshobora kuza kuri lunch ujya musi bashaka kuzogenda batanye CD? Mbo Cops Enemy ntizosohoka kuri DVD because dufise ama contrat amwe n'ama company akomakomeye, nico gituma dushobora kwishira ku ma DVD kwa twatwonanya ama contrat yose. So Cops Enemy tuzokora lancement official itariki 18 z'ukumunani, hama twishira kuri za Home TV. Za Home TV umuntu akakwirorera agana kuri za Home TV agakrea account yiwe, hama agashobora kurorera Cops Enemy. Lancement official yamaze guhera. Okay, Jean K, uriko urategura lunch ya film Cops Enemy, hari aba sponsors umaze kuronka bazo gufasha muri ico gikorwa? Cops Enemy ubu aba sponsors ntabo twemerewe kuvuga kubera tutara launcha ikibanza bizoberamo, ariko turacarondera n'abandi ba sponsors bashaka kudufata mu mugongo bakadushigikira. So nimba hari umuntu wese ari karumviriza iyi interview tuko turakora na Homewood TV, arashobora kutwandikira tukavugana neza tukafashanya, kuko iyo tugiye hamwe tukafashanya tugafatana mu mugongo turashaka guhindura igihugu cyose. Jean K, kuba hazoba lancement le 18, watubwiye le 18 z'ukwezi k'umunani, so hari izindi lancement zizoba nko kubasanzwe ba mu ntara zo mu gihugu hagati, dufate nka Ngozi ntibazaba bashitsi Bujumbura, utigekanye iki kuri abo bantu baba mu zindi ntara atari Bujumbura? Nkuko navuze, iyo abantu bagufashe mu mugongo ushobora gushika ku ntambwe wewe mwenyewe utokwishikanako. So nk'ubu habonetse nk'abantu badufata mu mugongo ari ba sponsor bakomakomeye, turashobora kugira lancement official mu zindi ntara nko mu Ruyigi, Ngozi, Gitega, muri South, Rumonge, Nyanza Lake hariya turashobora gukora ayo lancement official, ariko bivana n'ubushobozi. Jean K, film Cops Enemy, mu gihe huba lancement twushobora kuzobona bige bihangange vyakinye muri rya film? Nkuko navuze, iyo bagufashe mu nda urashobora gukora n'ibyo ko ushobora kubikora. So turose abadufata mu nda nta kwisi nta kintu kimwe kidashoboka. Iyo uronse ubushobozi Imana igufashije
nta nakimwe tudashobora gukora mbo trose abadufata mu nda turashobora kubazana. Jeune K ndabashimiye cyane kuba mwamaye akakanya tukaba dukoranye iyi interview, tukaba tuzobandanya tubabwira amakuru ya Jeune K. Twiyemeje kuduza entertainment yacu, twemeje gukurikirana abakinyi b'amareresi ivyo bakora byose aho bari hose, ivyo barimwe byose, film bakora zose. Uyu munsi tukaba twari kumwe na Jeune K nga mu ntara ya Ngozi, tukaba tubaseze. Jeune K, akajambo kanyuma wobwira abakunzi ba Homewood TV. Abantu bakunda Homewood TV nababwira ati murakoze cyane gusupportinga umurundi w'iwacu, dukunde ivy'iwacu, let's support our people. So je nababwira ati subscribe kuri Home TV na fyonda kuri notification kugira iya postinze video ube uwa mbere mu kuyibona. Uyu muhungu aradukurikira iyo tugiye hose mpaka aronse interview kugira abazanire, arakurikirana niba stars bose kugira abazanire interview. So make sure you subscribe. Mwavyumvise bakunzi ba Homewood TV, together can move our entertainment. Tukamwari kumwe na Simple Simon promoter, so behind the camera Joachim. Thank you so much.